Yo. It is the number one showman East African artist manager Happy Famba. Subscribe kuri Nyonsel TV irajeni nguvu nyinshi cyane. Yo. Wa mu artist wa muririmbyi w'umurundi yatubwira ko yadugije etage, yanatubwiye yuko kino gihe ameze neza aje gukosora ibitari bike mu muziki w'u Burundi, ariko arotsa inyama, reka tugire gute, reka atwegere tumubaze icyahindutse. Ni Bawden Sinaden, ubona ko ibintu bidasanzwe ni hatari. Bawden, usigaye wotsa inyama gamani? Usigaye wotsa inyama gamani? Man, fomu nako wewe uvuye kwanza. Bawden. Wa mukozi uraba neza ni babikora. Arisha amafaranga. Na kibazo. Bawden, usigaye wotsa inyama? Man, wewe uvuye. Uni yadugije etage ya niveau. Okay, bakagushire ko ucuriya mugabo mwana. Man, twe dukora umuziki n'akazi man. Twebwe navyo kwicara man. Uravyumva? Twebwe navyo kwicara dukora akazi tubandanya. Bawden. Tuvyumva. Sinaden. Ni kwenda mbele na kazi. Project none ngaho. Gukora ibitamu ndoshenye amadeni. Project none ngaho nanga. Hani ni 500 n'igihumbi. Ya. Ni 500 byose baraguhereza. Ushaka kugara yanzu wavuze ko utarugara none muri zino nyama Bawden. Oya mani, zino nyama y'ugasi mbe ndatumwanya uguma mpita ntari ku radio mutamamagaje nk'abafisano babano bandondira address. Uravyumva? Nyamba ntarimo muri studio ntamo ndasohoye indirimbo nk'abafisa kandi kanimba ndimo ndakora. Ntubona ngano umuntu. Iyo n'umukozi wawe. N'umukozi wanje tuba turi kumwe mwita Bekere bawe kwanza. Je boss amemba fresh kabisa kara kazi ni kids. Aguhemba ngahe ku kwezi? Kwezi arashobora kumemba 60 au 65 bivana ko twakoze akazi fresh. Bawden ahantu yatanguye kwakorera kuva ryari? Ahandi bazamaze amezi nk'abiri ndibaza mu bisanzwe. Amezi nk'abiri ariko arotsa inyama. Ya. Bawden, vya bishasha watubwira nibi birimo rero. Nibi birimo kubera mani no business yayitanguye ntarava mu mahanga. Uyu namutumiye miliyoni 2. Namwe ati genda urangura impene zose badandaza ibubanza. Uzirangure. Tibura umunsi turabaga impene imwe tudandaza. Ndosanga business yarateye imbere. Kandi ntiyamara amaji ko nasanze muri banka imvura y'amafaranga yaruzuye. Rero mva tugumatu. None harimo umutahe wanga. Amva buri munsi tuzana impene imwe. Buri munsi tuzana impene miliyoni 2 ucurangura impene imwe. Tufise nyinshi twabaye burangure wazi ko ku isoko badandaza impene ku munsi umwe bashora impene umunsi umwe. Twabaye burangure impene z'isoko yose uwo munsi bari bashoye. Tufise aho twazibitse mu rupangu. Tuzatwazana imwe tukerera dushanga nibishasha. Ni Bawden Sinaden dusanze ariko arayanga inyama. Ndabona abakiriya kandi babwire ni nomero zingana, ni nomero 10 kujya gatatu nimero 10 mu Buyenzi. Ni usanzwe uko kukinyamba kwa Bawden uzaguha nomero 10 kujya gatatu. Kakandi bereka kumunesha imwanya. Anishe Bawden. Makabandanya man. Azaguma kabandanya man. Ariko nubona sega Bawden ko nyarutsa rega nyarutsa rast bamaze kuri amafaranga barishe Chinokereza zinyama ziba 5 man. Zina zipiripiri 5. Abana amafaranga babari abakira. Agapiripiri kariyo. N'agapiripiri cy'amana. Udakwa agapiripiri. Bashireho agapiripiri. Man, reka unamukiriye fresh abakira baguma baza man. Bishasha. Unaga Bawden uri boss. N'uburobe. Unaga Bawden uri boss ucukorana akazi n'umukozi. Ifafashe n'abakozi man. Genda umuririmbyi bituma abakira baguma baza ari benshi man. Nku nta programme afite yo kujya inyama arigiye ku kazi kiwe. Wacha bati mwe kwanza mbanze ngura akazi kwa Bawden ndamuteza imbere. Nabeshe man. Abagoma no kuneza. Anabibaza ko akora umuduga bwa Bawden turamwemera gose. Turamwemera cyane. Ani ufungurira akanyama misi. Bana akanyama ka Bawden ayotsa ngamugana rimbuze nabasa akanyama kiyiwe nakanyama ki. Turamwemera gose shirira ko agapiripiri haze kwerekari. Ariko ibintu bikomeye cyane ngaha. Ndabona ni hatari kabisa. Baguma baza. Bawden abakiriya guma bisuka. Ndabona ko Nda ina piripiri yo. Mwaga piripiri man. Ku munsi Bawden umara ibiro bingahe? Apana ibiro ku munsi. Ni impene yo. Uri impene we nawe bivuga nabi. Uyu munsi none ko ari kuri bonane kumengo. Uyu munsi ko ari kuri bonane none kumengo wagize. Abantu benshi baduze ruguri wabo kuri abanyina babo, abandi kwa abasheri babo. Chubibona nao abandi bari mu manza zitandukanye. Abandi baniga Bawden. Siku nyingi ndugu yangu, siku nyingi sana.
Ni bishasha. Sasa siku hizi uko hapa na wewe naye. Niko hapa man. Mbona ndo baada kukupigia nyene. Msinaje kubiteramo. Nakwambye umuziki abakiriye banje abakuzanje umuziki bambonera ukazi mwirira inyama n'ibishasha. Igihumbi 500 baguhereza. Ibishasha sinzimba. Pilipili, mutega pilipili. Sawa. Wendai. Aga pilipili ariko niga. Karakara. Baudeni uko abantu bakuzi ibihugu wagenze nkuko watubwiye ati jewe naciye Sudani naciye Kenya naciye hehe hanyuma ugashika ngaha abantu bakaba bari biteze yuko Baudeni atayuguruza nk'igishopu kanaka ndubakisha inzu mu kigo ubwo nawe siningero umeze ukuntu cyo bigenda bagaca bakubona kwibarabara wateretse akaboro kintuze kinya umuntu yangakazi naba afite ubwenge umuntu jamba ntubizwe business indira je nuzwe nakoze umuziki ndandaza n'amasede yanje nubizi nembeza n'amasede utaye waradu baba bono bandi birirwa baryamye ngo bandira ibiteramo mugaje ngumanda nembeza n'amasede nikuvuga iki rero umuntu akunda akazi niwe mwizamani agapipa mushiriye mu cyumwereza braza nagana ari ku kazi nko bari ku kazi no ko nyari macapa kazi no no ari ku job bagweshe shanje bagusubije uzabigenza neza mare ukomere nibishasha tu Baudeni abakunze bababwira cyane abaririmbyi kenshi usanga badakora akazi nk'ukuri kuragakora abaririmbyi benshi bagomba bijyango n'amashowbiz ngwibiki cyane n'abandi baririmbyi bakundene n'abantu bato abanyagihugu bano bato abanyagihugu nibo badukunda nibo batuma turonka amaji ku maradiyo nibo batuma no mu bitamo byacu baza byo kugira ngo amashowbiz ngo swaga oya neda cyane abaririmbyi bababwiye bakundene n'abantu bato nibyo vyiza ndabashe none nibo bazotera imbere abaniga bose ngaha barakuyobora cyane gose kandi urabona ko kandi ngaha abantu bose nta numwe nora nko amafaranga nk'ububugaye kuri banka sinorari nza kubona abatamano bafise mu mufuko bone bati 5,500 aca yama umva no byose nibishasha nabonye ungutse hari ukuntu ungutse undi mu boss mushasha wayibonye ure mu boss yitwa shama ni nomero yiwe shasha sindamubaza izina man kusa ndamuzi Dubai kera cyo vyumva Dubai warashitseyo cyo vyumva nibishasha corona niyo yabizanye Yerega Baudeni ngende ukunyene ko nasanzwe uri kurotsa inyama karibu nayo bagwe kamwe nujya mu kameramani bamwe kamwe gira nginyama ya Baudeni numva ukuntu imeze kameramani kameramani bamita gute yitwa Arkeni dakese yo urari abana Arkeni bagushaka kanyama kawe ngaha mugenda muri kamwe man inge bushe man nabonye mu kinama buherutse baramaze imisi bose inyama warumvise ibyabaye mu kinama je navyo bizine nashatse kuvuga kuri abantu ni wowe murimwo original bano bose babaze man ariko we ni original bikorera ku mugabo ibishasha bariko barakurondera no twibereye man umukiriye wanje wundi nuyu nibishasha aracari ku kazi banze ugende ukora akazi uragaruka bada ariko aroza imodoka arimo aroza man twaduma dukora ibishasha banze urangize man ucugaruka nyuma y'iminota 10 man Chubibona no. Siwabeka kama ni Baudeni. Yaimo gani zamani. Amarena yo nazigela ila sina den. Cyugenda gira kubite none. Kubita ni mioni kwanza. Cameraman hinga kurabi cyo kamera hanyuma kubite freestyle nawe. Freestyle na wewe mwenyewe. Cyangwa umukozi w'gozi imodoka. Tangu zamani. Let's go. Akapela nyimbo ya Baudeni. Akapela. Yani huyu jamaa kushapotea tangu zamani, akaingia Uganda, akazalaga mtoto, akasema anaingia Uganda, lakini nishamuona hivi asharudia lakini nataka apela kwake achane mkumbushe. Fanya freestyle. Nifanye freestyle ya kwake na ya kwake yenyewe. Ya kwake sijajua lakini najua Amaria nayo nazigera hela sinade. Yes, hiyo zamani yake. Niendelee. Nikumbushe mwenyewe. Kwisa imeshi.
amarira nayo nazihera Bauden. Ubu ni bishasha gwimyaka 10. Mani tuwa kwanza akanyamaki wawe man. Cameraman umugenzi wawe ndama akanyamaki wawe naka gasigaye nawe bakajya sinzi badaye nibishasha Bauden Ibasikiza Ndi beka kumabaki yogurutse show impene nibishasha shop impene onesha kwanza Ediza kana kula nyama kwanza mwekane na Edizo ali agakenye okay vyaheze bakura nawe gura mani hamu bagushiriye yaragize bune wabonye abakiriye babeza ubona ko Bauden ibintu bikomeye cyane ibintu biba bimeze neza abayibereye ngaha mu Buyenzi bakabandanya kumadandaza ariko arabahereza inyama baraho twamusanze ariko aradandaza akanyama hano akanatubwira yuko adugije etaje hari n'abana baguma bavuga yuko babi wiwe ibintu byose ni all right nkomeze kubifuriza kugira umunsi mwiza na cyane wa bonane ubona ko ariko aratanga amafaranga ku bana babana batamba umuziki amafaranga arabahereza ayo narimo yawe nujyama muhira man cyane abajyama muhira nibo Bauden ahereje amafaranga reka nakirire ko atari kubashimira Bauden ndabona ngaha bimeze neza cameraman nusuye kwekana ibindi birakwiye nibishasha isigaye bizo tujyama shashe asante sana woza twarahinduye systeme na strategie muhira ducana amatara nitugicana buji hari kera ahata amakara twacana ibitiritiri kwishure nkatonda niyiziye kundidiri hageze karuhuko nkajya ubugari bukaranze abo ntibagiye ko naraye ku buriri bushinze hari kera yo it magic soldier right here ndabatumiye abafanzi banje n'abafanzi b'umuziki ndundi kuraba canke gukurikirana TV yanyu TV yacu ariyo Niosel TV izo zirabaha ibintu bishushe bijanye n'umuziki wa Buja Flavor. Kanda subscribe, like na comment. Let's go.